Bamwe mu banyagihugu bo mu mihingo itandukanye baranegura ko ubu kuronka akarangamuntu rimwe rimwe bitoroha ugereranije n'uko vyahora. Hari abamenyesha ko bakizisabira muri komine bazironka ku munsi umwe canke mu ndwi zibiri iyo vyagoranye. Ariko ubu abo muri zone Maramvya komine n'intara ya Gitega no mu bindi bice vy'igihugu bavuga ko bashobora kuzirindira ikiringo kirenga ukwezi. Uno musi karangamuntu bazisabira ku mazone, ariko zitegerezwa gushirwako umukono na musitanteri nk'uko bitegekanywa n'ibwirizwa rigenga amakomine. Aha abanyagihugu babona ko iruhande ya musitanteri hakwiye kuba abandi bashira umukono kuri karangamuntu iyo yafatiriwe. Naho biruko barashima ko hari impapuro baronka bitagoranye. N'urongoye zone Maramvya aremeza ko kuronka karangamuntu hari igihe bigorana. Oscar Ndayiragije atomura ko azijanye kuri komine yategerezwa kuzitora mu kiringo kitarenze indwi imwe, ariko ngo hari aho bidakunda cane cane yasanze musitanteri afise ibikorwa vyinshi. Nawe nyene abona ko inzego z'igihugu zikwiye kuraba uko vyohinyanyurwa bishobotse umukuru wa zone ahabwa ububasha bwo gushira umukono kuri karangamuntu. Umugambi wa leta wo kwegereza intwaro abanyagihugu watumye amazone yongerekana ava ku majana 339 aja ku majana 451, amakomine nayo aragabanuka aba 42 yahora ari 119.